Muri ico cegeranyo ihonyangwa y'iteka zina muntu ryibonekeje ukugurikira abantu 50 nibo bamenyekanye ko bishwe, muri bo abantu 38 batowe ikiziga, abantu 12 nibo bakorewe amabi afatiye ku bitsina, abantu 10 nibo bahagaritswe maze abiwabo barabura irengero ryabo, abantu 5 nibo basinzikajwe ubuzima bimwe bitwa torture, hamwe n'abantu 9 bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Muri abo bashikiwe amabi harimwo abakenyezi 8 n'abana 3 bishwe, hamwe n'abakenyezi 5 bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Abanywanyi b'imigambwe kandi ntibasizwe inyuma muri iryo hohoterwa ry'agateka kabo, harimwo abanywanyi 2 b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD bishwe, hakaba hariho umunywanyi w'umugambwe SNL nawe yarahagaritswe arabugwa irengero n'umuryango wiwe. Abantu 3 b'umugambwe SNL barasinzikajwe ubuzima bimwe bita torture, abantu umunywanyi umwe w'umugambwe CNDD warasinzikajwe ubuzima, hamwe n'umunywanyi umwe kandi w'uwo mugambwe nyene yahagaritswe bidaciye mu mategeko. Muri ico kiringo nyene ku kwezi kw'icumi turangije, hagumye hibonekeza itorwa ry'ibiziga mu ntara zitandukanye, aho ku bantu 38 batowe iziga 20 batowe mu ntara imwe ariyo intara ya Cibitoke. Igitangaje nuko ivyo biziga bitorwa bakihutira kubihamba batazi bene vyo imiryango yabo ngo bimenye kandi atamatoza yakozwe